Ya hero bakunzi ba Free TV ndabaramukije abakunzi mudukurikirana kuri Free TV bari hanze igihugu namwe mudukurikirana muri ngaha mu Burundi ndabibutsa nti iyi ni Free TV turi hose Instagram na Facebook YouTube utibagiye na ya yindi nyene ikoresha abantu baba boss nka twebwe ariyo Twitter turi ngaho kugira ngo tubahe exclusive news ziriko ziravugwa muri Buja muri game ya Buja Flavor uti rero nizihe sindije nyene kuri microphone ndi kumwe n'undi ngaho wa promoter wanyu umwe ariko arabikora neza cyane nawe suwundi bashobora kubibwira kanabaramutsa ni MP promoter canke MP the baddest nkuko abafanzi ba Free TV bakunze cyane iryo zina so uno munsi rero tubafitiye bishasha tubafitiye amakuru atarayivumbi nkuko abakunzi bacu bama bifuza ko tubahereza ibintu biri ku mwanya natwe tukaba dufise ikivugo cyacu cyakoresha umwanya yes today rero tuje kubabwira ni inkuru ziko ziravugwa ngaha mu muji twe twariyengagije kubibabwira hakiri kare turakusanya amakuru yose turashira ngaho kugira ngo tuze tuyabahe atosoye neza ni nyuma yaho habonetse video ya Amipro itari nziza cyane ariko kuri benshi bayifashe nko kumenga ni best abandi bayifata nko kumenga nkuko ari byo mugabo ari abandi bavuga ati ni montage today mugabo tuje kuvuga ku byaranze iyi video muri weekend ko yasohotse ejo yego yasohotse ejo kuko hari abantu benshi yagiye rashikira bikaca bituma rero habaho amakomantere menshi cyane cyane ku baririmbyi kuko niho tubona byagize shock nini cyane biratuma hariho n'abandi bakiye bava mu gacerere baragira icyo bavuze imbere yuko iyi video isohoka habanje Amipro aravuga amajambo avuga yuko bamivye Instagram arapostinga akavideo k'umutipe araho amurika aramusaba ariko amubwira ati undondere kugira ngo undihe canke kugira ndagusubize Instagram yawe urayibona ko nayitwaye aba followers ngo wewe warankuye mu ba followers bawe umuga nayitwaye ine makuru twaronse kuri Amipro imbere yuko ino video tuyibona ariko after ivyo yanditse avuga yuko ibyo muzobona ntimuze muvyemere ko ari byo ntimuze mutangare tubona video irasohotse mbega iyo video yari gamije iki ibiri nyuma yavyo nibihe ivyo nivyo tutazi ko Amipro ntaca aravuga rero mu gihe atavyo tuzi cha tuvyirengagiza gusa namajambo yavuze Amipro imbere yuko ijya video isohoka aravuga tuti ngo ubuzima ni urugendo rudushitsa mu nzira tutazi hari ibyoroha nibiguma yamara umwanya niwo wonyene ubika ibanga kuko kazoza kumusenzi katoba mu biganza by'umushenzi umwaka mwiza kuri mwese bagenzi mukurikirana Amipro n'ibindi byinshi cyarasubira no munsi avuga ati umutima urera mukabona ibibaye ntimuzotangare yamara muzame muri kumwe nanjye kuko nkuko mwama mubikora mu kushigikira mu bikogwa cyarinza ko ati umwaka mwiza kwigenga ubuntu yes murabona neza ko ari ibintu menga byari bisanzwe bizi ko bizoba Amipro yasanzwe menga arabizi sinzi kuri kurayibona urumva ko nivyari bishasha arazi ko kumbure uyo muntu atagamijwe n'ineza hari ikindi kintu gikurikira ayo majambo yavuze inyuma yaho rero tubona Nerinati nawe Nerinati byo nitwivuga ko ushaka kubyisomera biraba kuri screen za Free TV uzoca ubyibonera turaza kubibashirira ko urabona ko yavuze amajambo menshi kandi n'ayandi adahumuritse n'ayandi umenga harimo ibintu nyene by'intuzi tuzovugira ngaha kuri Free TV yes turasoma amwe mu ma comment yagiye aratangwa
nuko iyo video imaze kugira gusohoka Wiz Design nawe acaritamo ati nasikia kuna kiki je je ngo ni Jimwange kati urasikia rero inyuma yaho niho haza screenshot ya yuyu mu promoter mugenzi wacu Landry promoter avuga ati narayibonye ahantu avuga ati mu mwanya video ya Wiz Design nayo nyene iraza gusohoka ari nyuma yaho iyi video isohotse abantu benshi baravuga amajambo menshi ariko tutibagiye abaririnzi bagiye bakomakomeye bagiye baragira icyo babivuze ko aba presenters n'abandi benshi bavuga ko ari ari montage aho kandi ubona ko handutse n'icuka kitari cyiza hagati ya Big Fizzo na Sabi none aba batipe bafite byose urabona gusa ko ari intandaro iva kuri ino video n'abandi bakavuga ati ari abaririmbyi bari basinziriye ari abaririmbyi batari ko baraboneka atani igikorwa na kimwe bari bafise kiri tuvuge dufate nko mu kiboga cy'umuziki ariko ubona ko ino nkuru iri kwiragaruka yerekana ko hari abaririmbyi benshi batari ko barakora ariko bisa nuko iyi nkuru ije kuvyura abaririmbyi bamwe urabona nka Akes Don numuririmbyi tsaduherutse muri game ariko urabona ko ari nawe nyene ariko aragerageza kuvyonga Sadbi akibona iyo video yaciya posting avuga ati igitsina ni igihimba cy'umubiri n'ibindi hino utwi izuru ukuboko ukuguru etc ngo Amipro ngo rero ni wihe amahoro wana umwansi musabira inzara Akes Dan nawe avuga ati okay nakumvise avuga ati ngo nyumvira ngo mukihabwenge nawe ngo igitsi ngo ni igihimba gisanzwe nk'ibindi bihimba by'umubiri ngo niyo mpamvu ngo wama ngo uhanura umugore kugitwarira hejuru urumva rero ko aho nyene bifu yaciye yaduka aho ubona ko haciye habaho kwishurana amwe mu majambo atari meza urumva ko Akes Dan yaciye abwira ko Sadbi ari umukehabwenge naho mu majambo y'ikirundi ni nk'umuntu twovuga ko atabwenge afise urumva rero ni byinshi byagiye birakurikira aho ubona ko na Big Fizzo nawe nyene Fizzo bwaciye gwambarana yacavuga ati ngiyo hanyoye karibu boost n'urumogi rutagosoye nibyo bintu nyene byotuma ushigikira amafuti urumva ko Fizzo nawe yaciye yishura Sadbi nawe ati abantu ngere ntubogenda nta kwishura kandi byose babikorera kuri Twitter ega barazi ko hariho imbuga za Facebook usanga hariho ibintu batoshobora kuvugira ko bivanye nuko bafise fanatisme nini ya cyane kuri izo mbuga Sadbi nawe acirishura ngo semibira ngo gutukana ntacyo bimaze gutanga iciyumviro cawe mu rupfasoni ni wubahwe ariko umanje kwiyubaha ngo nije kagapeti wakorera inabi nyinshi kakakwishura ineza karateba kararambirwa dukundane dufashanye mu bibazo byo fresh urumva ko Sadbi amajambo yishyuye twavuga ko atari mabi kuko yaragerageje gushiramwo kubaha aragerageza kubaha kugira ngo ntihagire amwe mu majambo azoshobora kuvugwa bavuga ko Sadbi yoba yashatse kwishura nabi Big Fizzo Big Fizzo nawe cyongera kandi aravuga ati ngo ivyo bigafi rero ngo wateretse kuri ayo mabinga yawe nibyo byerekana ko nawe uri uwa kera ngo naho byari byaragondamye ko userura ubwo rutwe muri kano gakino acashira ko emoji zo gutwenga wumva ko ibintu rero bitari ko birorohana gatoya
twovuga ko hariko harasha ahiye no ahiye muri industry ya plus 257 ibintu ntibyoroshe kuko n'amajambo atari meza, amajambo atari ko arahumuriza na gato, kuko bisa nuko umwanya w'ibikorwa abaririmbye bariko bawusimbuza gutukanira ku mbuga n'ibindi byinshi. N'abandi baririmbyi bagiye yuko ni muririmbyi Safi agira sohora indirimbo yaranamanje no gutanga titre yayo Coming Soon yarasohotse, twacanye murayironka. Twararabonye n'ama stati y'amapost y'abantu bagiye batandukanye nk'abakereza hot uramuzi cyane ariko arabikora neza cyane mu gufasha abaririmbyi, mu gufasha umugwi bamwe mu baririmbyi ariko barakora cyane nka Blaizo hamwe na P-Love. Tumubwira ati hari hose big up sana. Hariho n'izindi nkuru twari tubafitiye no munsi kuri Natasha la Boss la Bamba la byose la awadi ubasigaye bamwita la awadi. Ni today nyene mu mwanya akanya gaheze yapostinze ifoto ikwereka mu kwaha. Acavuga ati umuntu azi gufyesha icyo kijambo yakoresheje ariyo n'abantu badashobora kugikoresha kuko mengo kirateye isoni ukuntu MC acavuga ngo umuntu azi kuramba reka tuyifate uko mu kwaha azondondere kugira nzomuhe akazi kandi azoronka umushahara munini cyane, ashyirako na emoji yo gutwenga. Urumva ko byose guma bigaruka hahandi kuri Amipro. Uyundi nawe Akes asharamishura. Akes ugira urabona ko ari karita mu bintu byari byose. Akes ariko aragaruka akabonye acaga komantako akandi abonye acakavuga acagira kwicavuze. Ariko aragaruka kenshi gusa nituzi ko ntituramenya neza uruhande yahagaze kuko aho bigeze no munsi tubona umengo ni ku ruhande rwo kubwirana nabi, aho kumengo ni ivy'amabifu, umengo ni vya video babihevye yagitse ku bindi bintu kuvugana nabi acavuga ati ngo sawa mama ngo mbengo ukeneye ubugufye. Bakunzi ba Flip G turumva ko kino kijambo ngisanzwe kino kijambo mugabo ufite mu kwaha gusa ngo tubwire hino jambo rero mugabo mengo oya baraza kutubabarira abakunzi bacu byoroshe, abakunzi bacu baraza gusa turi hane kugira ngo tubashikirize amakuru idonido y'ibiriko biraba muri plus 257 cyane cyane abari hanze y'igihugu. Ari benshi bataronka bishasha ariko barinze kubironka kuri Free GTV n'ahandi bibonekera atayingahanye. Reka rero tuvuge duti dusa nk'abasozi ati ibiganiro mwakoze kudukurikirana, mwakoze no gukurikirana ikiganiro cyacu. Tuzatuzi kunyene turi babiri tugira deba tubabwira zimwe mu nkuru ziko ziravugwa cyane muri game ya Buja Flavor. Yari MC Bizo ku microphone. Baje inyuma ya kamera no munsi. Kuri kamera ntibyokunda kuko murabona ko byasaba ko tubasomera zimwe muri comment hariho n'izindi nyinshi ariko twashatse guca ku masonga kumbure ino nkuru tuzoyibandanya ku munsi w'ejo tubahereze ibiriko birakurikirana uko biriko biragenda. Yari MC Bizon hamwe na MP Promoter. Ciao.